giti canje pani radio sintumye je ndamusavye kutadegura ahubwo hari hageze rero kwakora rero sana rero kuko industry mu bihugu byose industry y'umuziki itera imbere progressivement buke imyaka 30 50 imyaka maze a supporting abaririmbyi na industry en general hari hageze yuko aho rero aho nyura neza karera gashikana ku itapi urumva DJ Pole sindakuzi ndakubona nk'abandi bose ntabwo dufitanye na wewe mugabe ivyo ukora je misose nsenga gatatu ku munsi mu gitondo midi no mwijoro kamu vintu sengera umuziki uzo bwa mbere nange izo mbaraga nkosha mu gusengera umuziki nange ndabihebe nibazi tugwane kano kare tugwane no industry ntahangayikishwe n'akantu kaba kabaye rimwe nimba yabikora kugira ngo anezere abo bana cyangwa baririmbyi bagiye mishamiro nawe nashaka hagarike n'ishuje numva notanga murakoze koko mwebwe muri ko mukorana n'aba artist koko baragoye kuko yabivuze abasise bandi ntibagoye gukorana hari umugani baca ngo igisi gifaturi n'amanyama mandi majambo umuntu agutunza agatoke ushaka kubira ko katakuravye abagoye gukorana ni babandi usanga bikorana niko novuga kwikorana no kuvuga iki uwo murimbyi yijya kimara yikokora byose yimenya uyamana ama stress nibareke kwisha mu masese rero ndabona bafashanya babagabaniriza akazi kwanza umuririmbyi aja kuvugana na DJ Pole gute muyenzira bavugana mu biki bahuriye avuze ko babatonda kuri office yiwe ivyo ntavyo no kwemeza ntavyo nzi ntavyo nabonye nimba banatonda batumwe na management zabo rero nizo management sizo nibazihagarike ya ntibagoye gukorana kiretse babandi nubwo bataratahura ivyo barimo je nagumye nibaza ati abi Bujumbura nibo bageshe korana naho kwera yaragerageje kuvuga ati bavuye ruguru abanyaruguru ivyo rongera ngo shabirebire bavuye ruguru n'abavuye kingorongo yimvye imvukira muze mu ndirimbo ya kingorongo yimvye imvukira hose hari imvukira abaruguru nabo n'abantu kandi barakaze abo mu gisagara baratwakiriye na jemba ruguru batwakiriye bahabwa icubahiro nukuba mu muziki nta beef ziba mu musanzwe beef iri programme iri prepare ari ivyunguka nibashake bayibandaye sawa kwinjira mu bindi bihugu kugira festival ibe niniya n'ishoto twarabonye natwe duheruka mu by'imiyamamazo twarabonye imigambwe yaje kwiyamamaza kwinjira ari ku buntu mugabe kabura umuntu nwaza kuza bateguye kabisa byose ibintu byaryose bakabura n'umuntu n'umwaza umwe uyu n'abasanye babazanye ari naho bagira aribyo genda kwetesi bariraba urumva so navuga ati rero kenshi mugabo gatusanga biva kuvuga imyiteguro canke maybe hariho ubuto runaka bwa baba baneglige peut-être sindi basanga n'umuntu kugira ave muhira afate programme yo kuvuga ati ndagiye ahantu nuko haba hariho grandeur runaka ico kintu kuko uno munsi turi mu bihe affiche yonyene idahamagara affiche kera niho bagira ama affiche bakamanika mu gisagara cyose twarabonye n'abakandida twebwe bamanitse igisagara cyose ama affiche mugabo barunka abantu babiri babatora mugabo mukomboza atanamwe yigeze yafisha mugabo yashize ingufu cyane muri grand sinzi kumwe communication mukomboza ngene yari imeze tukabona yaronsa abanywanyi baramutora kandi yabaye wa kabiri y'Ubujumbura yo kuri cancer de col nihanganye gato nibyo bihe turimo rero navuga ati kibazo cyanje ni iki na yahe ma brand manini genre turabona nk'ibintu nkaza ibintu birimo nka Garodi surtout urabona nabivuze kura ko ari igihe abafana barekama mu aba artist babo ko batavunitse kandi tuzi ari cyo bari gukora hano bacu usanga amafaranga yahawe n'umukomisiyoneri Mark nayo yemeye bakaje bavuga ati twaramuye yaje jewe ndishura nka kende y'abaririmbyi ubwa mbere muri Black FM dingi ntiyaronde y'abaririmbyi aho mera ntiyabarondeye na naka ubwa mbere murazi ko ndi muri Amika ya DMCD Burundi ndi mu ndongozi zayo twe dufise hanyire vuga ngo abaririmbyi barundi mubahe ama miliyaride baje kuririmba uwo ni jewe ngaha mubona ngaha vuga nti umuririmbyi aje muri show aje muri festival aje muri karaoke aje muri gitaramo cyose aje kora sport cyangwa kugira iki muha amafaranga naho yorarapfuye abana bazosigara bararika uwo ni jewe ariyo mpamvu mukoze na bilisation ya festival muri bije hageze aho bari video iracimvamo
ndamenye ibanga ry'akazi unyihanganira. Ubucuti ubumwe mu baririmbyi. Abaririmbyi iyo bahuriye ahantu akenshi baraganira bakayaga bagahana ivyiyumviro bakeshanja kumbure hacusho kutazi mugeza akakikubwira. Je nigeze kubaza nti kubera iki ama media amwe usanga ari beaucoup suivi ayandi umenga nibisanzwe. Waje ku muntu ariko ari beaucoup suivi wamubaza ngabana ngo biragoyesha ntakubwire mikandabesha ntakubwire ngo biragoyesha. Twebe twiyemeje yuko habaho ubucuti bukomeye kandi buri seriya pana mwe byo kubeshanya mu bantu bose abanyempano bari ngaha mu Burundi n'abari hanze. Rero nagira nisabire nagira nsabe abamenyesha bakuru muri hano ndabahereko mudufashe kumenyekanisha ino evenement. Ino evenement si nyungu ya Black FM. Ngira murabizi mwese mu kibano ushobora gusanga wewe ahantu ba utashe usimba nk'umukokwe sinzi ko mumva umukokwe ikigori canke umukorogero nk'uwa 5 metres kaba wohusha gakorokera umutuga cumena muguba n'abantu bakize baca bubaka akantu mucako haca kimiduga yiwabo naho gatambukira ko direct mfasirima urumva. Donc Black FM niyo hamagara umu artiste akahakora andi ma connection canke gahamagara umenyesha makuru canke mu comedie akakora andi ma connection ndisiri ni atirimbira azovuga ati haramenyesha makuru nge bagiye bampamagara nimba Black FM igizemo uruhara namwe uko bigenda kose muzoshikirwa. Donc mbere kwamenyesha makuru mudufashe kumenyekanisha ino evenement nta mahera dufise mugo tafite ishaka ryo gukorera hamwe cyempamagara abantu bakora ivy'iwabo abikuru twabo hari amawengeri ngaho makino gisagara ca Bujumba mu Burundi akene kumenyekanisha ibintu vyabo. Ubu niwo mwanya wanyu mwiza tuzokwakira abantu barenga 200 kuri ETS Kamenge. Gira muca mumva impamvu parce que ni evenement irimwe abartiste benshi kandi beza bakomeye. Nujya muturabona kuri affiche maka kukanyuma tuzoguma tumusongako tumusaba tumwinginga tumusaba aje kwireka abafana bamukunda kuko umuntu yatumye ronka urubuga ruriko aba subscribers 400-300. Uwo muntu fuko nabasa umunsi umwe rimwe mu mwaka umuha chance ko kubona. Tuzoguma tubasaba tuzoguma tubasega bose baza. Twasabye rero abantu ma ONG ma entreprise yigenga no muri leta n'abantu kubiti vyabo turabasavye muze dukorane turavyugura icese ko dutanguye kwakira ama sponsor dufise ama offre made. Donc hariho ama offre usanga umenga arazimvye muga ama offre yacu no mwaka nukuri nta numwe atazoyashobora. Donc na ama offre giciro gito service nyinshi cyese bijambo wari impaye nonge ndabakengurukira abashuye kwitaba kuza kudusupportinga muri abantu bagaciro muri abantu b'abanyavyubahiro mwese Imana yabahezagije ubwenge bwo kumenya gufyonda byo mufyonda amakuru agashika kwisi yose ngira ngo no mwijuru Imana ibahezagiye. Umpaye ijambo rero nkuko Madame Armela yari yabivuze muri cadre ya Black FM Festival second edition un concours est organisé pour encourager l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat féminin. Le concours il vise à soutenir les femmes bafise un projet il nécessite un financement de petit capital avec un démarrage d'un appui technique. Donc il c'est objectif récompensa no kwidentifier ama projet atatu y'abakenyezi. Tout d'abord l'autonomisation des femmes ni ikintu kiri important cyane surtout mu kino gihugu cacu. L'autonomisation des femmes irakenewe gose kuko ushobora gusanga hariho umukenyezi afise impano afise projet akeneye kuyikorerako mugabo ugasanga nta moyen afise ugasanga nta afise yitura
rero iyi Black FM Festival second edition novuga ko ari nka opportunité abo bakenyezi bazoba baronse kugira ngo berekane bashire hejuru iyo projet yabo bafise. Tukaba tuzokwakira mu masecteur yose, kaba zo ari mu masecteur ya agriculture, élevage, artisanat, mode cosmétique, service digital, éducation, culture, environnement et recyclage. Abakenyezi bo ngaha mu gihugu cacu turazi twese ko babishoboye ivyo vyose. Turazi yuko bashoboye agriculture, bashoboye élevage, bashoboye kudandaza, bashoboye na couture, barabishoboye ivyo vyose. Rero en raison yi Black FM Festival hazozamwo abo bakenyezi bazokwerekana impano zabo, hama jury izoba ihari izocaguramwo batatu amaprojet atatu ya mbere meza. Ikaba ari nayo yari projet yanje mu gihe natorwa nka Miss, ikaba yari na opportunity nziza cyane kugira ngo iyo projet ishobore kuja mu ngiro. Ni ikintu gikomeye cyane guteza imbere umukenyezi, twese turabizi ko ari ikintu gikomeye cyane kandi ari ikintu ciza. Rero ntitwibaze yuko iyi kategori yagiye nko muri Black FM Festival ari ikintu gisanzwe, ni ikintu gikomeye cyane. Turagishima kandi turashima kuba Madame Armela na equipe yao na Monsieur Ding bashoboye kuvuga yuko bagira bacentekremo muri Black FM Festival second edition. Rero muri participation candidature iza kuba lancer uno musi nyene après iyi conférence de presse, hama hazoce haba tuzomenya ingene abakenyezi bazokwiyandikisha. Hari naho tuzobasanga sur place kuko Black FM irafise equipe ija kuri terrain misi yose kuja kuraba abo bakenyezi. Hari nabo usanga bari mwibarabara mu ugasanga bafise un projet, barafise ivyo ko baradandaza, ico babura ni umutahe gusa, ico babuze naho kubikorera n'abantu babafasha, ni opportunity babuze. Rero muri uwo mwanya iyi Black FM Festival second edition ni opportunity nziza cyane baronse kugira ngo bashobore kwerekana iyo mpano yabo, yo projet yabo bafise, projet iri très important yubaka, bayishire hejuru bayikore kuko muri uwo mwanya nitwa turiko turaraba iyo zombi projet zitatu zizoba zatsinze, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro ku gihugu, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro kuri abo bakenyezi. Si projet zose usanga zifise akamaro, mugabo ani projet azi no kuyidefenda aho namarame turashima. Rero hariho na makomize y'amaprix twabwiye twege nka Black FM, hari nka Black FM radio, tuzogira ico tutereye, tuzogira ico tubafashije muri ayo maprojet yabo. Si ico conyene, nkongera nkavuga yuko nshimiye le grand boss kuba nawe nyene yaravuze yuko la Black FM Festival ishobora kuja muri kategori yabo ba femme, ikabafasha kumva hariho deja na equipe ija kuri terrain ikagenda ikaraba abo bakenyezi n'ayo maprojet yabo ahari. Rero objectif nayibabwiye ni l'autonomisation des femmes, kubafasha kukiautonomiza que ça soit financièrement canke muri société, kuko biragoye cyane yuko umukenyezi yenteka muri société iyi mu gihe aba adafise ico ariko arakora gifise impact. Rero iyi Black FM Festival second edition ni gupromotinga l'entrepreneuriat féminin local à l'impact socio-économique, no encourager l'autonomisation économique des femmes. Rero twese tushire hamwe, abariko barabikurikirana, abariko bararabira muri izo écrans zabo, mumenye yuko c'est pas seulement que harimwo ivyimpano, c'est pas seulement que ari festival, sina festival kuko murumva yuko iraterera irafasha impano kuzishira hejuru. Mumenye yuko harimwo n'iyindi kategori, si kategori y'umuziki gusa, si kategori yo gutamba oyaha, harimwo n'indi kategori yo gupromotinga l'autonomisation des femmes na entrepreneuriat féminin
kuri impact iri socio economique. Rero mwese mugisho muterereye dufise amahonje ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ashobora guterera, dufise abantu benshi amasantre menshi ashobora guterera muri uwo mugambi. Rero iyi ni opportunité nabo nyene yabo yo kumenya yuko bari ku kivi, nabo nyene yuko barakora mu gushigikira imigambi y'abakenyezi bari mwa kino gihugu. Rero twese tumenye yuko umugambi w'abakenyezi twese turawufisemwo uruhara, si kubona yuko gusa umukenyezi abonye ateye imbere mukavuga ati reka tumureke. Hari igihe musanga akeneye n'indi support yanyu, hari igihe musanga akeneye n'ubundi buryo, ntaba yateye imbere gusa canke yatanguye projet yiwe gusa kubw'ubusa, abakeneye n'indi support. Hari nabo musanga bafise ayo ma projet mugabo kubera ko un manque d'équipe et un manque de matériel, un manque de financement, ugasanga arabuze iyo projet iyayijana. Rero twese tumenye yuko iyo projet iraturaba, ntiraba gusa Black FM Festival Second Edition, oya iraturaba twese. Black FM Festival Second Edition ni kuzokwerekana ayo ma projet yuko ahari, yuko nabo bakenyezi bahari, kandi yuko dufise nico dutegerezwa kubafasha. Rero twese tumenye yuko abakenyezi barakeneye un appui, barakeneye un soutien iva kuri twese. C'est pas seulement Black FM Festival, oyaha twese tugiyemo implication dans l'autonomisation des femmes, kuko ni projet il est important cyane, ni ikintu gikomeye cyane ko autonomiza umufam, kumufasha kwiyotonomiza, kumufasha mu ma projet y'abafise, byose birakenewe, ni ibintu byiza cyane. Rero twese tubafashe, dushire hamwe, twese tubafashe, tuje hamwe kugira ngo abakenyezi bacu bakino gihugu nabo bashobore gutera imbere. Yego. Yes, ba Star Boy the Ship, The Lion in Bejango kuva muri Star TV 257. Icyambere reka ndaba felicite kubera ko ibyo mwatanguye mutagize utaciye mu biheba mugarukanye edition ya kabiri. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kubera ko bisigura ko ibya mbere mwabonye ko byagenze neza. Ikibazo cya mbere kivuga giti festival iheruka harabaye ikibazo cy'umwanya, amaze kuba ikibazo cy'umwanya, icyo kibazo cy'umwanya kiza gutera ibibazo. Murabizi ko ari umu artist yitwa Wiz Design yateje ikibazo bibanye no kuba muhaye umwanya muto. Ino festival edition ya kabiri mwabiteguye gute kumbure kiriya kibazo cyabaye cy'umwanya? Kumbure baba artist baze kuko abari abantu benshi cyane baze berekane ibyabo, kumbure ibikorwa bigende neza cyane. Ikibazo cya kabiri kiravuga giti mbega kubarondera aba artist, tumaze kumva aba artist na cyane kenshi bavuga ati aba artist muraza kuturondera ariko mukaturungikira abakomisiyoneri. Iyo muturungikira abakomisiyoneri baduha amafaranga bishaki, no gasanga robosi mukuru hariya yaratanze amafaranga aboneka ku ba artist bivanye n'uburyo bakora n'ibikorwa bafise, kubera ko mu artist umaze kubona ibikorwa bafise ubona n'amafaranga akwiye kuronka muri ico gihe. Kuba n'abakomisiyoneri mwarungitse kumbure bashobora kuvugana nabo ba artist cyane robosi yaravuganye n'aba artist, kubera ko turamaze kubona byibonekeza mu nyuma ukaza wumva ngo hari umu artist ngo twaramuhamagaye waze ngo muri shongo ntiyaje, kumbe ugasanga boss yatanze amahera aboneka, ariko ugasanga rokomisiyoneri yatanze miliyoni, yatanze amajana 5 cyangwa amajana 2. Icyo kibazo kimeze gute? Ikibazo cya gatatu kivuga giti umwe mu batunganya ibiteramo yarafashe ingingo yo kutazoza arakorana n'abarundi muri rusange, ariko gufata ingingo yo kudakorana n'abarundi baba artist, ndavuga uwo bitagije kore asanzwe ategura ibiteramo. Muramba bari akona iryo zina narizanye hano nikubwira kumbure duhane ivyumvire. Umwe mu bategura ibiteramo yaravuze ati je sinzosubira gutumira aba artist b'abarundi, ariko amasho zobandanya ndayakora, ariko aba artist b'abarundi barinda bigije inyuma. Muri Black FM cyanye muri no Black FM Festival kubera iki kuguma mukora zino festival muzana aba artist b'abarundi? Ni mu gihe hari umuntu yavuze ati sinzosubira gukorana n'aba artist b'abarundi, kumbure duho umuco bajya abantu badukurikirana peut-être bashobora kuba biyumviye ati kubera iki atakorana n'aba artist b'abarundi bimeze uko nuko, kumbure dusigura abarundi muri rusange babone kumbure ivyo murimwo, impamvu mubirimwo, impamvu mukorana n'aba artist b'abarundi. Bakoze ubundi nabivuze kubera ko hari igihe abafana barekama mu aba artist babo ko batabonetse, kandi tuzi hari cyo bari gukora hano, bacu usanga amafaranga yahawe n'umukomisiyoneri Mark nayo yemeye, bakaje bavuga ati twaramurishe ngo ntiyaje. jewe ndishura nk'agakende y'abaririmbyi. Ubwa mbere muri Black FM
dingi ntiharondeye abaririmbyi aho mera ntiyabarondeye na naka je ubwa mbere murazi ko ndi muri Amerika ya MCD Burundi ndi mu ndongozi zayo twe dufise hanyire vuga ngo abaririmbyi b'abarundi mubahe amamiliyaridi baje kuririmba uwo ni jewe ngaha mubona ngaha ayo vuga nti umuririmbyi aje muri show aje muri festival aje muri karaoke aje muri gitaramo cyose aje kora sport cyangwa kugira iki muha amafaranga naho yorarapfuye abana bazosigara bararike uwo ni jewe ariyo mpamvu mukoje na business ya festival muri bije hageze aho abari video biracimvamo ndamenye ibanga ry'akazu nyihanganira navuga nti directrice nawe kunaho kununza amasantima yawe nawe vayo tugihebera umubosi twamutingira liste ama contact ya manager babo ngaya vugane jina hamagara mukombozi ndamuha miliyoni 10 ina hamagara 3 ndamuha 50 iyo bije ntiza kuboneka uwo ni jewe aba commissioner nabo yubabayemo muganizo kiwacu tatavyize bihaba kamene iyo bibaye haba habaye gusamara kumuririmbyi none mu byukuri abarinje y'abarundi ntibari informe kujya bamenya directeur w'iradio kujya bamenya wateguye evenema kujya bamenya ntibari informe kweli ndabahaka ndivuga uko umuririmbyi wari wese fuma basuhiga umuntu umwe we wizeye nimba ari papa wawe ari mushika hawe nimba ari umugore nimba ari mene wanyu higa umuntu umwe basi wizeye pumukira donne team basi ri fictif basi nakitu ugire team ikurikirana ibikorwa vyawe handi bazo kuma baciyewe kuko sindi siri ko Black FM yobura abaririmbyi fasirema twe nta muntu twoca ko ngo dugira abaririmbyi dusigano biteze imbere umuziki w'abaririmbyi twabafatira hagati ibira kuntu bimeze uri tayari n'uri tayari iyo haje bakano ka commissioner je ntabwo ntikosa kwa commissioner ahubwo nkusida ko ki kubaririmbyi uri umuririmbyi baguhamagaye uvugana n'umuririmbyi n'umukomisiyoneri kubera iki avuga uti voilà qu'est-ce ni qui improving yuko uri muri team ikategura yo evenema d'abord abo sofisa ama contrat festival ari andero y'ivyi radio amona bari mu team ya festival bose sofisa ama contrat y'akazi kiyo festival d'abord bakora mu radio mugabo hageze cha festival ni kindi kiba kije nandi masa agiye kwiyongera mu kazi kiwabo okay ma contrat yekana yuko uri muri team uri gutegura iyo evenema mwoke twamuhaye urupapuro dufasha kuyiga naka twamubuze nahandi je mavyabaye no hanze tugatuma bo hagiye baca nko kuri amikare duhigira abarivyo runaka mugabo dusira urupapuro gwerekana ati badutumye rero abantu bahendwa abantu bibwa muri ubwo buryo bigatuma umurinje amara umwaka atanu na hamwe uretse kuri afishe mugani wabo sino mu gitaramo ngo nta afishe n'imindiko abaririmbyi ikindi kintu babwira hariho kuba mu exige je ndagisavye vraiment officiellement ni muze mube mu exige ubwiye yuko ukeneye 10 million muri show yagusa suppose bivuze ngo uri capable gukora show yawe bakaguha na 20 million mu boss akarya 10 ugatwara 10 kuki mudategura amashow yiwanyu directement muri ko murasamara rero sinzi ko ndiko ndabakreya twebwe nta komisiyo dukoresha nta nabazigira baba kuko baririmbye deja tubanye neza ni radio tukira aho nyene uburyo mwakoranye cyane uburyo mwasinyiranye amakontra n'aba artist habaye kakantu ko kuvuga ati mudushigikire kumbure n'imiziki yanyu turayivuza cyane mwakoranye nk'akazi ati akanakazi aba artist sakazi twabahaye na nico nahereye kumvuga habaye partnership ya win-win ni sponsor baduhaye yeah bo reka mbandanya kuca with designer wa Kibajiji kibazo cy'umwanya ya uno mwaka rero ushikana uwa makuru dufise with designer ntimuramu babarira muri Black FM isikiwe nifuza ayo makuru si yongira ngo ni babandi bandika makuru nyene y'amatuzukana aha tuvuye ngatwo wumva jewe si nosurukira radio detiso yari hano mugabo irya show ya mbere iba haba kibazo cy'umwanya c'est vrai uyu munsi twatanguye festival mu kwezi kwa mbere kuno mwaka niho byatanguye kumenyekana kizubaho muga tumaze imyaka 2 n'amezi tuko turayipanga bukebuke sivyo programmation no mwaka ukuntu ipanze dufise aba MC baba donc bafise uburambe mu kazi babimenyereye kandi bari strict parce que d'abord leta igihugu kiduha umwanya wasanga api sivyo aba artiste listinganuko hariho abaca bihenda ngo nakango ni mukuru ngo bazumwanya muremure oya uyu mwaka aba artiste abo
twahuje ko dukorana bafise programmation iri limite bafise programmation iri strict donc kijanye n'umwanya bazobanganya umwanya ya tuko turaganira nabo buke management imwe tuvugana buke bari rassurer n'abantu bazoza mu giteramo bazoze bari safe bizeye ko bazoba bari safe umutekano rero wanashaka ndakivuge bacumva umutekano rapanze neza cyane abantu bazidagadura bazotamba bakumbagare baryoherwe n'ubuzogira ikibazo izo birahajya Croix Rouge kijanye n'umwanya ni sawa wizizaye natwe twaramubabariye vyaraheze nabizo officiellement ntimuze mungire kukibaza wizi ni umunsi uravugana ku mwanya ushaka kuzinda kwereka message ngaha turavugana ku mwanya ntangwa nimwe dusenye na wizi radio iri safe iri clear iradiyo si yo guteranya abantu si yo kugwana n'abaririmbyi ahubwo ishikira abaririmbyi muze mumpere buno butumwa niyaba ari hafi karibu kuri Black FM mu Buzizayi mukoresha ikiganiro kumbure tuganire ni pas de souci mugabo kubijanye na liste ya ku line up uyu mwaka abantu bariko nabantu bataririmbye muri show y'ubwa mbere bibaza ko turi clear ntaca avuga ngo nimwampaye show kubera yuko oya ni kwera abo bwa mbere umwaka ntibarimwe sawa nje giti canda panel radio sintumye Jenda musavye kutadegura ahubwo hari hageze rero kwakora rero sana rero kuko industry mu bihugu byose industry y'umuziki itera imbere progressivement buke imyaka 30 50 imyaka maze supporting abaririmbyi na industry en general hari hageze yuko aho aho yura neza karira gashikana ku itapi urumva DJ Pole sindakuzi ndakubona nk'abandi bose ntabwo dufitanye na wewe mugabe ivyo ukora je misi yose nsenga gatatu ku munsi mu gitondo midi no mwijoro kamuvye nsengera umuziki uzo bwa mbere nange izo mbaraga nkosha mu gusengera umuziki nange ndabihebe nibazi tugwanire kano kare tugari no industry ntahangayikishwe n'akantu kabakabaye rimwe nimba yabikora kugira ngo anezere abo bana cyangwa baririmbyi bagiye imishamiro nawe nashaka hagarike n'ishuje numva notanga murakoze koko mwebwe muri ko mukorana n'aba artist koko baragoye kuko yabivuze abasise bandi ntibagoye gukorana hari umugani baca ngo igisi gifaturi n'amanyama mandi majambo umuntu agutunza agatoke ushaka kubira ko katakuravye abagoye gukorana ni babandi usanga bikorana niko novuga kwikorana no kuvuga iki uwo murimbyi yijya kimara yikokora byose yimenya uyamana ama stress nibareke kwisha mu masese rero ndabantu bafashanya babagabaniriza akazi kwanza umuririmbyi aja kuvugana na DJ Pole gute muyenzira bavugana mu biki bahuriye avuze ko babatonda kuri office yiwe ivyo ntavyo no kwemeza ntavyo nzi ntavyo nabonye nimba banatonda batumwe na management zabo rero nizo management nizo nibazihagarike ya nibagoye gukorana kiretse babandi nubwo bataratahura ivyo barimo Jera gumye nibaza ati abi Bujumbura nibo bageshe korana naho kubera yaragerageje kuvuga ati bavuye ruguru abanyaruguru ivyo rongera ngo shabirebire bavuye ruguru nabavuye kingorongo y'imvyenga imvukira muze mu ndirimbo ya kingorongo y'imvyenga imvukira hose hari imvukira abaruguru nabo n'abantu kandi barakaze abo mu gisagara baratwakiriye na Jemba ruguru batwakiriye bahabwa icubahiro nukuba mu muziki nta beef ziba mu musanzwe beef iri programme iri prepare ari ivyunguka nibashake bayibandaye sawa kwinjira mu bindi bihugu kugira festival ibe niniya n'eshoto twarabonye natubwe duheruka mu vy'imiyamamazo twarabonye imigambwe yaje kwiyamamaza kwinjira ari ku buntu mugabe kabura umuntu no mwaza kuza bateguye kabisa byose ibintu byaryose bakabura n'umuntu n'umwaza umwe uyu n'abasane babazanye ari naho bagira ribyo genda kwetesi bariraba so navuga ati rero kenshi mugabo gatusanga kenshi usanga biva kuvuga imyiteguro canke maybe hariho ubuto runaka bwa baba baneglige peut-être sindi basanga n'umuntu kugira ave muhira afate programme yo kuvuga ati ndagiye ahantu nuko haba hariho grandeur runaka ico kintu kuko uno munsi turi mu bihe affiche yonyene idahamagara affiche kera niho bagira ama affiche bakamanika mu gisagara cyose twarabonye n'abakandida twebwe bamanitse igisagara cyose ama affiche mugabo
baronka abantu babiri babatora mugabo mukomboza atanamwe yigeze yiyafisha mugabo yashize inguvu cyane muri grand sinzi kumwe muri communication mukomboza ingene yari imeze tukabona yaronsa abanywanyi baramutora kandi yabaye wa kabiri y'Ubujumbura yo kuri cancer de col nihangane gato nibyo bihe turimo rero navuga ati kibazo cyanje ni iki na yahe ma brand manini genre turabona nk'ibintu nkaza ibintu birimo nka Barodi surtout urabona ko biraba binini ari ukuntu byagiriye communication nziza namwebwe mukaruhurirwa mugakolaborana n'ama media atari no musi gusa buryo communication yoba ari continuelle ku buryo ikintu kibici wacu ibyo yumva bari byunguka sivyo ko nta bintu ngurumva ngo ni Black FM ngo dufashanye oya baje no musi muraduha ivyunguka mugabo n'ikindi gihe kugira tubandanye byo navyumva kugira nyikunike dukeneye kumenya yuko hariho ibintu kiriyandira ye apana gusa fitwa festival comme ça naho tavyunka byo babirimwo mugabo kibici wacu tukeneye kumenya ikintu cyo tuma hari abantu iyo bumvise ati abantu runaka babirimwo natwe twatubijamo sivyo bikaba byende binini ndakeneye kumenya ico kintu cyo tuma iyi festival iba gwacu iba nini ibi igihugu comme ça bibitere n'intege abandi ko kuri ETS so kimwe no mu kinama ETS n'ahandi hantu murakoze ikibazo kirimo kajagari mugabo ndibaza muri abahinga inyishirimo urakoze cyane reka ndagushimire cyane simbizi cyambere na mbere wavuze ati mbega koko turabona afishe inyuma ariko nta logo n'imwe y'umusponsor ahari novuga yuko sorry gato novuga yuko nta logo nimwe ihari mugasi kuvuga yuko atama sponsor dufise iyi ni novuga yuko ari tugize tubonanye n'abamenyesha makuru tugize ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa mbere mugabo turiteguye kugira dushoboye kugira ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa kabiri kugira dushoboye kubabwira aho tugeze kuko no munsi tuje tukavuga ati uno munsi turi kumwe na Braludi uno munsi turi kumwe na kanaka nivyo nko kubivuze tubati ko turidandaza kugira abandi bumva ati Braludi yarabizeye kanaka yarabizeye ati reka dushoboye kuzanamwo amafaranga ariko novuga yuko burya organisation abantu benshi bafite organisation yabo mugabo twebwe organisation yacu nivyo ntidushima yuko twobivugira ngaha kuri uno munsi ariko tuzobahamagara kugira dushoboye kubabwira ati turi kumwe na kanaka mugabo muzobibona ku makava tiko turasohora ku mbuga ngurukana bumenyi abo turi kumwe amakava yarasohotse nk'abaririmbyi aho hariko abapartenaire bacu kuri uno mwanya wavuze ati tugiye kuraba hariyo ndabiye nk'akarorero je nari mu matora hariyo abantu bari baronse ubusa kandi kwinjira kwari ku buntu nibaze yuko twebwe ubwo busa ntabwo twiteze kuko turabiye kuri evenement iherutse festival iherutse hariho abantu bakwiye kandi ubuho dufite strategie ikwiye turiko turitegura bikwiye ku buryo bazoza rero ikintu gihari suko ayo ma entreprise nivyo turayakeneye turakeneye abazanamo amafaranga kugira ikintu kishoye kuba grandiose kibe kinini nya cyane ariko sikuvuga yuko nabo nyene ubwabo baradukeneye kuko ugiye kwiheza evenement iherutse abashoboye kuzana ibikorwa vyabo abashoboye kuzana tubamamariza ibintu vyabo barahungukiye abo rero nibo bazosubira bakanatwizera mbere ahubwo nohimiriza n'abandi yuko borabira akarorero ku bandi kugira bashoboye kutwizera na cyane yuko iyi festival objectif atari kuyungukiramo amafaranga ariko objectif nkuko Dingi yabivuze objectif ni kugira impano z'abarimvyi zishoboye kuja habona en plus uyu mwaka twongeyemo yuko hazoba hariho ibikorwa by'iterambere ry'igihugu ntiwari bwashike mugabo tuzoca mu masoko atandukanye dusukura igisagara turafise projet y'abakenyezi aho abakenyezi bazoba bafise imigambi ya mbere hazoba financement y'amaprojet yabo mato so rero twebwe tubona ikintu kinini yacagutse gusumba kubona amafaranga nibaza yuko hari ikindi kibazo wabajije hari ikindi kibazo wabajije sorry
nibatse ko ari ivyo yari brand hamwe n'abasponsor ego gusa reka ngaruke kuri Mignone yari yabajije ati mbiga amafaranga azorihwa azobangana gute kugira abasponsor bashobore kuza nkuko Dingi yabivuze so waruri na wewe yakisha atariho waruri ariko Dingi yari yavuze ati burya anye hari ibintu bitavugirwa ku radio adresse ya radio ni muri Rohero Avenue Source du Nil numero 25 urashobora kuza tukaguha offer dufise kandi ni offer iri abordable ntitwashatse kuvuna ayo ma entreprise turinga kugira dushobore kubafasha bagire visibility y'ibintu byabo turinga kugira natwebwe tuba supporting nko baba ariko radusupporting so rero ntihagire uzokwitinya kugira ashobore gushika twongeye ko hazoba hariho n'ama stand ayo ma stand ni kuvuga umuntu wese nabajya batari ama entreprise manininya ariko ari abantu bafise utuntu duto bikorera nk'utwo gufungura impuzu ibintu bitandukanye bisanzwe ukeneye yuko monde ibona cyangwa se abarundi babona cyaba bazoba bahari bagushorera turefise ama stand atandukanye yahajya tuzoba turi kuri ETS Kamenge narijya hagutse urumva byiza muzakare abafise ivyo bashobora kwamamaza cyangwa se ivyo bagurisha kuko place dufise ziko ziraduherana rero byiza mushobora kubizana hakiri kare kugira mushe kuronka iyo opportunity ego mukuze guca ama stand hariho uca yumva avuga ati okay your stand ni for free canke ni muri babandi batanze sponsor novuga yuko ari ku buntu kubera amafaranga turiko turasaba ni make cyane nkuko twababwiye twebwe objectif ya festival kugira tuyironkemwe amafaranga haba namba mugaba amafaranga nayo kugira ushobore ivyagusaba ugira ngo bitera ubwenge buke ariko ntitubavuna barazana yo make kugira tubone yuko iryo shaka ririmo rero nuwifuza yuko yokenera stand turamuhaye kazina karibu kuri Radio Black FM hariyo biro nyakubahwa ngaha anye ni habari rugamba kugira ashobore gutanga izo offre zose hama twese tworoherwe twese turyoherwane na festival kuko ni yacu kandi ni yanyu ego nibaza yuko Mignone hari ikindi kibazo yabajije mugani nibaza yuko cerekeye Miss karibu wabajije ikibazo nimba tuzokwakira abafise proje canke abatanguye canke abasanzwe bakora novuga yuko twebwe tuzokwakira